Mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu micungararo y'ikambi y'impunzi ya Mahama huguruye kuri uyu wa mbere inzu y'uburiro yitwa Hozagara Hub yubatswe n'ikigo Maison Shalom International mu ntumbero yo kubandanya kubaka mubano mwiza hagati y'abarundi baba mw'ikambi y'impunzi ya Mahama n'abanyarwanda baba mu micungararo yayo. Iyo nzu ku bwa Maison Shalom izofasha n'ingenzi zije zigana ikambi ya Mahama. Bavandimwe bene wacu basazanje namwe rubyiruko mwebwe gwaruka twari kuba turi benshi uno munsi, twari kuba turi benshi turiko turavuza ingoma tuvuza umudiho, mugabo murazi ko bigoranye muri ibi bihe. Ariko rero dukoraniye ngaha nukuri ngo ndabashikirize twese nabo twazananye tubashikirize icese iyi nyubako twataziriye Hozagara. Guhozagara iwacu nugushira umutima hamwe, nugusangira n'ubushonje, nugusangira nk'uko tubivuga atawusomera abandi batubitse uwavubi, atawusangira atanuwusomera abandi bavuza induru. Egome niduhozagare, egome ndabivuze kandi ntadidinganya, niduhozagare kuko turi mu gihugu c'abagabo, turi mu gihugu c'abafasoni, turi mu gihugu gifise agaciro. Nico gituma duhozagara naho turi mu magume, naho kandi turi impunzi. Egome turazi ko mwatwakiriye mukatwakira nk'abavandimwe, mukatwakira nk'incuti, mukadukunda, mukaduha urugori. Nimuduhe akato, nimutwinube ngo turi impunzi. Kanatsinda nk'uko tubivuga mu Kirundi, Uburundi n'u Rwanda turamahasa, namwe mukavuga muti turi impanga. Kuga Margarite Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom avuga ko iyo nyubakwa y'uburiro izofasha ugwaruka ruba mu ikambi ndetse n'uruba mu micungararo yayo bukeneye kwiga ibijanye n'amahoteli n'amaresitora mu kwimenyereza no kwiga bitarenze kubagora. Mu migambi twari dufise yo muri Maison Shalom kwigisha abana, twabigisha guteka, tukabigisha ivy'uburimyi, tukabigisha kubarira. Hanyuma hageze ico kiza c'ingwara ya coronavirus, aha twari twahaguze mugabo twiyumvira ati tuzohava tubikora no mu minsi ikurikira dutanguye kwegeranya imfashanyo. Mugabo tubona ko vyihuta rero bizofasha. Urabona abakora ngaha mu ikambi ya Mahama ntibari bafise ahantu heza bashobora gufungurira, kandi ntibari bafise ahantu hoba hari hatunganijwe nk'uko amategeko yo kurwanya ico kiza c'ingwara ya corona. Bizofasha rero abafungurira ngaha, bizofasha kandi abana bacu. Urabona ubu byari byahagaze ivyo kwigisha, rero n'abari bamaze kwiga bahejeje ntibari bafise ahantu bakora, tukarinda kubafasha. Tuje nka Maison Shalom mu migambi nagumye ndababwira nti ntimukore Maison Shalom si ONG ifise imigambi ngo nugufasha impunzi z'abarundi, kuko gufata ukaza bakakwakira hanyuma ukaguma ari wewe nyene ico bita wistigmatiza. Niyumvira nti kugira noneho u Rwanda n'u Burundi nkuko nabivuze turamahasa, no mu migambi yose dukora twamadushiramwe abana b'abanyarwanda. Nca ndavuga nti reka rero ko bino bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi tutunzwe n'uburimyi, reka rero dufata abamama cane cane babakene kurusha abandi, bahunze ari bonyene bafise n'abana benshi, duce dufata n'abandi bamama b'abanyarwandakazi
nabo nyene bakenye baheze bakorere hamwe duheze tukora ibikorwa birama burya uburimyi bwabo ivyo bimbuye bashaka kubishora ngaha nyene muri iyi restaurant tuheze dukora ikintu nka kurya bavuga holistique atari ivyo kuza turakora ubumanyu. Iyo restaurant ikaba yuguruye mu gihe ikigo Maison Shalom cariko kirifatanya n'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mahama guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi usanzwe uhimbazwa igenekerezo rya 20 Ruhenshi. Guhera itariki nyene ya 22 Ruhenshi, iyo restaurant izokibandanya kwakira abantu hisunzwe amabwirizwa yatanzwe mu kurwanya ikiza coronavirus menshi bita COVID-19.